Cya gatatu ni wakibona mu rukundo uzomenya yuko urukundo urimwo atahora uzogera n'urukundo aho uwo mukundana adashobora kukwihanganira n'akantu gatonya. Mu rukundo nta vyama vyera ngo de, mu rukundo nta mumarayika yigera bamwo, mu rukundo twese turabantu. No musi ni jewe nshobora gukora ikosa ariko kandi ejo naho ni wewe, uno musi ni je bishobora kugora mugabe ejo naho ni wewe. Nivyashika mu rukundo urimo ugasanga umukunzi wawe ntashobora kukwihanganira ni segonde na rimwe, naho koba ari akantu gatonya, uzotanga urugira amakenga kuri ubu bwoko bw'urukundo. Urukundo gukuri rufise intumbero, rufise iyo ruva n'iyo ruja, n'urukundo guzuye ukwihanganirana. Nivyo ntitwovuga ngo vyanka vyakunda, abakundana ntibagomba gushavura. Oya, hari ibihe bimwe na bimwe bishika ugasanga vyabaye ngombwa kushavura, ariko kandi mugomba kumenya ngo mu rukundo ntivyama vyera. Nibishika rero mu rukundo ugasanga uwo mukundana turetse ibintu binini binini mugabo naho twoba rutuntu dutonya ntashobora kukwihangana, ntimushobora kuvugana muti turahurira kuri Resto Fungus saa 10, hama umukobwa agaca yizira saa 10:05, ugaca usanga umusore yashinze umushatsi ngo nukubera ko wacerewe iminota 5, ubwo yashavuye yishofye akaba adashobora kwihanganira akantu nkako. Uwo musore uzumugende ko buke buke urukundo rwiwe rushobora kuba atariko. Ndasubiramwo, umusore mushobora guhana randevu yo guhurira ahantu saa 10, umwigema agaca ashika saa 10:05, umusore nta no kumubaza ivyamugoye aho nyene agatangura kumutuka, hari n'abarenza urugero no kumukubita akamukubita. Umusore adashobora kwihanganira akantu nkako, azokwihanganira asanze wakubise umwana hasi yavunitse. Umusore adashobora kwihanganira randevu mwahanye, azoshobora kukwihanganira uvuye kurotira umuriyoni kuri banke bagaca bawiba. Umusore adashobora kukwihanganira kubona uje utagize umushatsi uko yagusabye kuwugira. Mbega azoshobora kukwihanganira umunsi azosanga yakubwiye gukoresha amaheruka ukayakoresha ukundi. Tugomba kubaho dusuzuma inkundo turimwo, ntidutwagwe n'inkundo z'ibishobisho za joteme zo ku mastati, ntidutwagwe n'inkundo zo kuri TikTok gusa, ariko tukaba mu nkundo harimwo ubwenge, harimwo gushishoza, harimwo intumbero, harimwo iyo umuntu ari karava n'iyo ari karaja. Atari uko uzoba mu rukundo aho uzoba umengura umufungwa, aho uzoba atajambo ufise, aho uzoba umengo ntugira iyo uva ntugira n'iyo uja. Ivyo ntinya ko bishobora kuzokwegera n'urugo rwawe. Ico